amakenga cyangwa interano uvuga ifatiye ku bikorwa byinshi mbona leta yatekanije nkaca nibaza ati uburyo buzokoreshwa kugira ibikorwa bije mu ngiro. Mu minsi turiteze icegeranyo ariko yotumenyesha inguvu cyane ziko zirakorwa kugira ngo tubone ko ibikorwa biri mu bisata bitandukanye bizoja mu ngiro. Hanyuma nshaka ngire ko ndamushimire ko ejo bundi yarakoranije abafasha mu iterambere kanatsinda ntabwo byose twashikirijwe bizoshirwa mu ngiro n'uburyo bwa leta n'uburyo buvuye mu bafasha. Nashaka rero ndabondanya kuba umushikiranganje wa mbere ibyo bagiye babasezeraniye kugira ngo burya buryo nyine bafashisha bushikire umwene nk'uko mwe mwabisabye. Ingwane babwiye twarazumvise zitandukanye z'abakozi ariko ingwane nyamukuru ifatiye kujyanye n'ingene uburyo bwabo buza bw'abafasha. Twebwe muri leta turatekanye ibikorwa mugabo tutafise uburyo bukazoba kubafasha tugaca rero tubabara kuko mu usanga bya bikorwa bitakozwe kuko hariho ingorane gushikiriza ubwo buryo kandi sari tuzi ko akimuhana kaza imvura ihise. Nashaka numve rero icyo baba barasezeraniye kugira ngo ibyo bibandanye na cyane cyane ibijyanye no gutanga ubwo buryo n'ibyokorwa biheze bigiriye ikimazi igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni ibyo bibazo binarefise murakoze ko bijambo n'iteka. Yabaje ikibazo yerekana amakenga kwabona leta yihaye ibikorwa byinshi aca asaba ko twotanga icyizere ko ibi bikorwa leta izobikora. Icyizere kiriho koko, icyizere kiriho koko turi ku kivi kandi nimbe mubona banyakuba bashikiranganje birirwa biruka baduga bamanuka bari ku kivi. Kandi nk'uhagarariye leta ndashima intambwe tugezeko kandi ndabizeza neza navuze ko mwene mushasha utera amabavu niyo nagaruka ngaha ntimuzombwire ngo byose wateza kubikora ko wavyemeye kabe namba hagwa uri karatambuka. Hari ivyo tuzokora kandi tubikore neza kandi hariho n'ibizotugora. Ibigorana vyamabiriho kubera yuko hari ibitugora kubera yuko bitavuye kuri twebwe nabwo vyavuye ku bindi bintu vya bayintambamye kugira tubikore. Ariko turi ku kivi banyako bashinga amateka bakenguza amateka ndabemereye ko turi ku kivi aho nzogarukira nganda bereka ivyo twakoze nibaza ko muzobona vy'ukuri ko turi ku kivi. Yavuze ikindi kibazo gikomeye inama twakoze n'abasanzwe bafasha igihugu. Nivyo twarakoze inama n'abasanzwe bafasha igihugu aho twabereka amakenga dufise kubijanye n'uburyo igihugu gisanzwe cyarafashishijwe. Ariko ndiko ndavugana nabo harabaye ikibazo. Ico kibazo nimbe mwarawe nacengerisha inama mu nyuma ya bene wacu basanzwe bahagarariye ajya ama programa no kubera ko ari kibazo bari bambariye yuko hari ikibazo vy'ukuri ca dekesema y'amafaranga igihugu kiba cahawe. Ico naco bagitana ko hagati yabo kubera yuko bene wacu bahagarariye ajya ama programa avuga bati procedure ni ndende ziragorana. Mugabo abasanzwe badufasha nabo bakavuga bati turabasaba ibintu bakabiturungikira birimo amakosa tukabikosoza kenshi. Ivyo byose rero twarabonye inyishu nuko dushiraho les organes de coordination kuva mu bushikiranganje ekambere no gushika mu biro byo mushikiranganje wa mbere. Tujye kubikurikirana hafi rero kugira turabe yuko ayo mafaranga abasanzwe badufashishije vy'ukuri yokora icyagenewe mu mwanya wacu nkuko mwabishikirije. Nabo nyene baranshikirije baravuga bati mbe kubera iki izi programa zikorerwa mu gihugu kubera iki zozo zitaja muri bije do leta. Rero nkamenyesha abanyako bashinga amateka bakenguza amateka yuko robije yo mu mwaka uza izi programa z'abasanzwe badufasha nazo nyene ko zizoba ziri muri bije ya leta. Mugabo naho nyene nongera koko naho nyene ari kibazo mu gihe rodekesema izo kimeze nk'ukimeze tuzoyashiramwe agumagaruka kubera yuko usanga atacakozwe. Nico gituma uno munsi ndanabasaba ko mutwofashanya twese mu gusansibiriza bene wacu basanzwe ari abakoordinateur de projet kugira bagira kigoro
kugira ivyo bahamagarirwa babikore bareke kwama bibaza yuko wa mugani wasohoka ngo akazi k'ibwami kicu wicaye bakore vy'ukuri kugira ayo mafaranga igihugu cafashishijwe ashobore gukora hama niyo twaheza kuyakoresha dusaba yandi kuko no munsi biragoye kuza gusaba umuntu umubwira uti mfinance iki kintu akwereka n'ikindi kimaze imyaka 5-6 yagufinansije nayo mafaranga utarayaheza ni kibazo